kaze mu kiganiro umutekano mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu Bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano. Inyuma yaho Ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo amagara y'abantu butangarije ko ikiza ca choléra cateye mu makartier amwamwe yo mu gisagara ca Bujumbura, Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaciye bwishikira ku rubuga kuraba ingene itangwa ry'amazi ririko riragenda. Umushikiranganji yaciye yishikira mu ishirahamwe amazi water risanzwe ririko rirangura ibikorwa vyo kwimba amazi mu kuzimu, ico bita forage mu kinofunofu, aho rigejeje ibikorwa vyo gutanga amazi mu bice bimwe bimwe vy'igisagara vyibonekezamwo ikena ry'amazi ya regidezo. Bamaze guhanahana ivyiyumviro vy'ingene bariko baratunganya ivyo bikorwa, Umushikiranganji bari kumwe n'abarongoye ishirahamwe amazi water hamwe n'abarongoye igisata c'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara mu gihe c'ibiza n'isibe, baciye bagendera ibibanza bitandukanye vyashizwemwo amabombo y'ayo mazi ava mu kuzimu. Bamaze gushika ku rubuga bakaba basanze ibikorwa bigeze ku ntambwe itari nto, ariko hacibonekeza ibibazo bimwe bimwe nk'aho basanze amazi baronka atari meza, aho amazi meza abonetse naho ugasanga ntaboneka umwanya wose nk'uko abenegihugu bavyifuza, kubera ko ayo mazi aduzwa n'umuyagankuba uva ku mishwarara y'izuba. Ibibazo bimwe bimwe bakaba bavuye aho babitoreye inyishu, nk'ikibazo kijanye n'umuyagankuba, aho Ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano bwaciye busaba ishirahamwe regidezo gushira umuyagankuba wa regidezo aho hose hari ayo mabombo y'amazi ava mu kuzimu, kugira ngo abenegihugu bayaronke umwanya wose bifuza, ni ukuvuga amasaha 24 kuri 24. Inyuma y'urwo rugendo, Umushikiranganji yarashikirije uko ivyo bikorwa yasanze vyifashe. Uno musi twazindutse tugiye urugendo mu ishirahamwe amazi water, turayaga tugira tubabaze aho bagejeje ibikorwa, kuko mwaravyumvise Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu twasohoye itangazo rivuga ko hari ikibazo ca choléra mu gisagara ca Bujumbura. Tukaba twari tuzi ko rero ico kibazo kenshi giterwa n'amazi make cangwa n'isuku rike. Tukaba twavuganye n'abajejwe intwaro mu gisagara ca Bujumbura eka n'abajejwe gukinga ibiza n'isibe kugira barabe ico bofasha. Bari batunganije rero gusahiriza amazi ya regidezo, bakajana amazi mu bene gihugu mu makartier cyane cyane Taba, Terere n'ahandi hibonekeza ico kiza ca choléra. Mugo dusanga ibyo bariko barakora n'ubundi ari amazi utwara n'ikamyo, biragoye ko abene gihugu baronka ayakwiye. Niho rero twavuga tutireka turabe ishirahamwe amazi water iyo rigejeje ibikorwa, ko muribuka ko nyencwe mukuru w'igihugu yari yaje kwakira ibikorwa bari bakoze, bari bimvye amazi ku bibanza bishika ku 10. Batuti reka tubanze turabe koko ivyo bibanza biriko birakora. Twasanze by'ukuri ivyo bibanza byose biriko birakora, kiretse ko twasanze hari kibazo kimwe kandi nashone twatoreye inyishu, nuko amazi bayaronka abenegihugu bayaronka guhera saa 3 saa 10 akaba heze, kubera bakoresha imishwarara y'izuba. Aho naho twumvikanye twafashe ko regidezo icibaha amatara ya regidezo kugira aho bakora amasaha 8 amazi acaza amasaha 28 ku 28, kandi ivyo bikorwa byo gushirako amakonteri n'insinga z'amatara ya regidezo twumvikanye ko bico bitangura uno musi nyene. Hariho rero ibindi bikorwa babandanije bakora inyuma y'ico gihe, barakoze ibindi bibanza 24. Mugi ivyo 24 ntibirahera neza, naha turi murabona ntibaraheza neza. Baragize ibikoresho ngo vyarabaheranye, mugabo bavuga ko mu ndwi zitatu n'imiburiburi tariki 30 z'ukwezi kw'icenda izo site 24 zose zoba zaheze amazi y'isesa.
kandi twabwiye na Regideso ko naho nyene baje bashira insinga z'umuyaga nkuba bashire kwa amakonte. Ico gikorwa naco kizofatwa mu mugongo na meri ya Bujumbura ku buryo bw'amafaranga. Ico rero nibaza ko gica kigenda gijaniranyije n'ibikorwa vyabo nyene ishiramwe amazi water kugira bakora inguvu zidasanzwe. Nivyo hariho ibibanza bishika kuri 4 byo muri Ntahangwa vyongera kuri ivyo 10 mugabo navyo nyene novuga ko bidakwiye turavye urugero abene gihugu bakeneye kwa amazi. Twifuza ko rero banyarutse ibikorwa binyaruke kugira abene gihugu baronke inyishu kuri ico kibazo cyabo. Hagati aho muri Regideso nabo nyene hari amazi bariko bararondera, bambwiye ko mu mpera zo kwezi kwa 11 yoba yashitse, ariko tuvuga tuti dushire hamwe inguvu ku buryo abene gihugu bataguma babura amazi muri kino gihe n'imvura igomba itasure rero irazana n'izindi ngorane cyane ku bijanye n'isuku kuko amazi acadengera agiye kudengera rero acagiyegerana n'ijye micafu yindi yose atamazi ahari ingorane zibaye ingorane. Uno munsi rero twavuga ko ibyo dusezeranye n'aba bakunzi bacu muri amazi water twizeye ko bizoja mu ngiro kuko nivyo batwibwiye bo nyene sitego twabahaye. Twemanga yuko ibyo bakora ari ibikorwa vyiza mugo tuvuga tuti bashiremo izindi nguvu kugira abene gihugu baronke amazi vuba, kandi sivyo bakorera rimwe vyose bagende bakora ikibanza kimwe kivamwo kandi bagire n'amarobine menshi kuko hariho bagira 6 cyangwa 10 mugabo turiko turavuga turaba twizimana tukaronka amazi menshi barashobora kugira ni robine 20 cyane ko twumvikanye ko Regideso nayo cishirako amatara kugira umuyaga mishwara y'izuba ikore ku murango hanyuma mwijoro no masaha atazuba rihari hashakora amatara ya Regideso. Nibaza ko ivyo bizodufasha kugira tworoherwe. Kindi naco novuga nibaza ko ubwo kitafatanye nico cyane, twibaza ko ari cyo umuntu baguma ashimikira ko abene gihugu bisanzwe ivyo badusaba twatezwa kubibaha vuba hashoboka tutahinze kuraba hirya no hino. Nico gituma dusaba abajejwe intwaro ko boba maso barabe ko abene gihugu ivyo bakeneye bariko barabironka ku munsi kuko nta rindi jisho bafise atari. Ica gatatu nuko abene gihugu turabakebura nabo nyene. Hari ibintu by'inyanda n'imicafu byiyariraza ngaha mu gisagara ca Bujumbura kandi mu bindi bisagara vyose. Si vyiza kubana n'umucafu vyiza no kuwikura hakirikare. Ugasanga amakanivo yuzuye imyanda, amasashe yaboze, amacupa n'ibindi bintu ugasanga amazi asigasa n'icatsi kibisi imbere y'umuryango w'umuntu. Ibyo byose ni ibintu vyerekana yuko hariho gutafatana nkama bijanye n'isuku n'isukura mu gisagara ca Bujumbura kandi mu bindi bisagara vyose. Aho rero hari usanga n'imyanda isanzwe ibyo bakuye mu gikoni cyangwa ibisigarira by'ibifungurwa byose baciye batamwikana ifungaho onye tutavuze n'abafata utubuzo bwasugumwe bakagomorera mu makanivo. Ivyo byose twibaza ko umukuru w'isagara ca Bujumbura afatikanije n'inyamiramabi bazofata iya mbere kugira abanze babigwanye ivyo kuko uko nukutikunda kandi n'ukwanka ababanyi bawe ukwanka n'abarundi bose. Ico nico tugiye gukorera ko cyane. Ubwo bamaze kumva ko ikiza ca choléra cateye mu bice bimwe by'igisagara ca Bujumbura, Umushikiranganji mu byo bujejwe harimo umutekano bubicishije mu gisata c'igipolisi kijejwe gukinga no gutabara mu gihe cibiza n'isibe, baciye bihutira gutanga amazi bakoresheje amakamyo yabo. Nyakubahwa Umushikiranganji mu vyajejwe harimo amagara y'abantu yaramenyesheje Burundi yuko bwatewe n'ikiza choléra hari ku itariki 1 kwezi kwa mbere umwaka wa 2023. Twaragiye hamwe twese abajejwe guhangana n'iki kiza turashira inguvu hamwe kiracureha ariko haize umwanya kirasubira kiragaruka. Uyu munsi navuga yuko hari casubiye kwibonekeza cyane mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura hamwe no mu ntara ya Cibitoke muri commune Rugombo. Ariko natwebwe ntitwicaye twasubiye kugihagurukira kuko nko muri commune Rugombo mu ntara ya Cibitoke turiko dukorana na Croix Rouge umuryango utabana imbabare Croix Rouge, turiko dukorana kandi n'ikigo UNICEF
aho tuvomera tugaha abenegihugu amazi meza, tukongera tukabafasha kuronka ubuzu bwa sugumwe. Mbere Croix-Rouge ikaba yaremeye kuzoduha amadarete yo gufundikira ubwo buzu bwa sugumwe 600, no kuvuga yuko ubuzu bwa sugumwe 600 buzoronswa imiryango 600 buzoba ari ubuzu bwo kwiherera bwiza, kuko choléra izanwa n'amazi no kutaronka amazi meza hamwe n'ububuzu bwa sugumwe abantu baba batabufise. Mu gisagara ca Bujumbura naho nyene turiko dukora inguvu, tubitegetswe na nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Twaramaze gutangura gusubira guha amazi, twarabikora ariko twashizemo inguvu zisumbirije. Mbere hariho n'amamodokari twakuye mu ntara aziza gufasha i Bujumbura kugira ngo dushobore gutanga amazi meza. Turiko turabikora muri makaritiye ya Gihosha, turiko turabikora mu Kamenge za Gituro, turiko turabikora mu Kinama no ku Buterere. Tubandanya duha amazi meza bene gihugu, hanyuma tubahimiriza kugira isuku, ariko turatera kamo Regidezo nayo nyene ko yogira inguvu kugira ngo iha amazi abantu, kuko muri ivyo bice navuze za Buterere abantu barashobora kumara amayinga 2 akurikirana imisi 14 15 canke irenga batabonye amazi mw'irobine. Ivyo rero bigaca bituma bagenda kurondera amazi, ugasanga bagiye aho amazi yateze. Ayo mazi rero nayo ugasanga arimwo udukoko dutera iki kiza ca choléra. Kiza ca choléra rero kubona kikiriho mu Burundi mu mezi twinjiye mu kwezi kw'icenda, vy'ukuri no kuvuga ko cigize ndanse, dukwiye kugihagurukira twese, tukaba dufise icizere yuko tugiye vuba kukinesha. Ayo mazi akaba yarafashije naho atarakwiye nk'uko abenegihugu bavyifuza. Ico gisata rero muri ico gikorwa cavuye cunganirwa n'ishirahamwe amazi water risanzwe ritanga amazi yimbwe mu kuzimu kugira ngo babandanye kugwanya ico kiza ca choléra. Ishirahamwe amazi water ryaritavye kano kamo ka leta, cyane cyane muri no mugambi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'u Burundi, kugira ngo abenegihugu baronke amazi meza. Nkuko mubizi hari ibice bimwe bimwe vyatewe n'ikiza ca choléra. Nkuko musanze mubizi, choléra ni ingwara ituruka ku isuku rike. Aho rero ikintu cankenerwa cane cihuta nuko abenegihugu baronka amazi meza kugira ngo dushobore kurwanya kino kiza. Nubwo hasanzwe hariho ibindi bikorwa mperekeza bijanye no kuyakoresha neza, bijanye n'isuku mu bibanza bitandukanye, bijanye no kuyakoresha yagenewe kugira ngo turwanize hamwe ico kiza ca choléra. Rero amazi water ryaritavye kano kamo ka nyene icubahiro kugira ngo dushobore gutanga amazi meza mu bibanza bimwe bimwe bibaye gusumba ibindi, nk'akarero mu makomine ha mu gisagara ca Bujumbura, novuga ikomine ya Muha n'ikomine ya Ntahangwa, ko turubaka amazi mu bibanza bitandukanye kugira ngo turwanirize hamwe ikibazo ca choléra. Uburongoye akarere ko hagati n'akarere k'ubuseruko mu ishirahamwe amazi water yaratubwiye ibijanye n'ingene bahingura ayo mazi kuva bayimba gushika aho abenegihugu bayavoma. Ishirahamwe amazi water riko rirafasha muri kino gisata c'amazi kugira ngo abenegihugu baronke amazi ku mitumba yose igize kino gihugu c'u Burundi. Amazi water turiko turashikiriza abenegihugu amazi dukoresheje ubuhinga bw'amazi twokwita amazi y'amimbano ducukura hasi mu kigega c'amazi, aho bamwe bavuga ngo nappe phréatique mu rurimi rw'igifaransa. Rero dukoresha ubwo buhinga bwa forage. Aho rero turaheza tukimba ku metero zitari zike tumanuka hasi, hama tukaheza tugafata amazi meza akaba ariyo duhingura tugahereza abenegihugu. Amazi rero dutanga turaheza tukubaka amatangi, turaheza tukubaka n'amarobine kugira ngo aje hagati mu benegihugu abegere. Iyo rero duhejeje kuyubaka amazi aduzwa n'ipompo, turaheza tugashiraho imishwarara y'izuba kugira ngo amazi ashobore kuduzwa n'imishwarara y'izuba aje mu matanga amabenegihugu aje mu marobine. Hariho rero intambamyi twaciye tugira ngo ngaha mu gisagara ca Bujumbura mwarabibonye, aho usanga abenegihugu bayakeneye ari benshi, ugasanga amazi ariko araza kubera ko izuba rimara amasaha 8, ugasanga abenegihugu bavomye amasaha atari menshi kandi bari bakeneye amazi. Aha rero nagomba mfatireho n'akano karyo kugira ngo nshimire leta y'u Burundi yo yiyumvire kugira ngo dukorane hamwe na Regidezo kandi
kugira ngo dushobore gufasha bene igihugu baronka amazi amasaha 28 ku 28 kubera ko izuba ryaka ku murango gusa. Kuko rero mwabibonye dukoranye na Regidezo twarashoboye gutangura guhindura ubuhinga tuko turakoresha kugira ngo ku murango aho amazi ariko aduzwa n'imishwarara y'izuba abene igihugu bakoresha, hanyuma uwo mwanya izuba ritariko riraka abene igihugu bashoboye kuronka amazi biciye kuri uyu muyaga nkuba wa Regidezo. Are nagomba mfate kano kanya kugira ngo nshimire leta y'u Burundi yo nyene kino gikorwa, yo nyene yatanguje kino gikorwa, shimire cyane nabo turiko turakorana mu nzego zitandukanye, hamashimire kandi cyane na Regidezo kuko kugira tubishobore nuko turiko dukoresha no muyaga nkuba wa Regidezo. Hano ko dukoresha imashini kurisha amazi, hana bakoze ko barimba amazi mu kuzimu. Aha rero amazi duhejeje kuyakora turaheza tukashiramo amatuyo tukinstara ibintu byose bikenewe, hanyuma uno mufaso ni muri ko murabona ariko arapima amazi, turaheza tukayapima kugira ngo amazi abe ayaberewe kunyobwa n'abene gihugu. Turaheza tukagira rero amateste kugira ngo turabe ko amazi ari amazi meza, hanyuma nkuko mubona ngaha anye turubaka amatangi n'imwe n'ifisana imwe, aha twubaka amatangi kugira ngo turahasiga n'irobine kugira ngo abene gihugu baba ngaha bashobore kuvomera aha. Iyi tangi ngene gahezi gaca itanga amazi ku yandi marobine hagati mu bene gihugu kugira imirongo igabanuke bakoreshe mu mwanya muto. Uko mubona n'amazi abiriye kunyobwa, urya mwana ariko arayanywa, umwana ariko aravoma amazi. Abene gihugu baronkejwe ayo mazi y'ishirahamwe amazi water barakenguruka cane kuko ngo amazi ya Regidezo ntiyarakiboneka, bigatuma haba ingorane nyinshi zivuye ku mwanda harimwo n'ico kiza ca choléra. Bagasaba kandi ko nahataraboneka ayo mazi ava mu kuzimu yohashika kuko ngo arafasha cane. Turabona akarusho gakomeye gose, akarusho gahambaye mbere gasumbirije twebwe ngaha twari dufise ingorane y'amazi. Ayo mazi ya Regidezo twari dufise amabombo nka muri quartier, twari dufise ibombo zibiri, izo bombo twazigwanira ko nka saa 8 y'ijoro tukaba tuvyutse kugwanira amazi tugasanga yakabutse. Ariko ubu rero ayo mazi yota kweri abana ibi bintu amazi yota kweri no kuri yaradufashije mu imisi kubera n'abantu bo muri miriware bavoma ngaha tumaze imisi nk'iyinga Regidezo itaduha amazi, aha abantu bose twagwanira ngaha mugabo ikibazo cari kihari sizere saa moya amazi yaba yaheze mu iki gitanga. Igitanga amazi aheze rero hari abantu bibaza yuko amazi bayugaye ariko ntabwo yaba yugawe, amazi yaba yakamye mu iki gitanga kubera atazuba. Twatega akazuba kaje akaba ariyo dutonda, ariko ubu rero turabona akarusho yuhere amapano yakora ku murango. Ubu turabona yuko no mwijoro tuzoronka amazi kweri, turabishimye kandi turabikengurutse n'ukuri. Aha twishimye twanezerewe ntimoraba, tubona yuko twosaba na Regidezo izoziraduha akariro ko ku mugoroba kubera haragera saa 5 y'ijoro kweri umuriro ugakatika, muga twese twatwaje kuvoma kwera ayo n'amahoro. Numva umwishimo ndishimye, ndumva akarusho karekare. Urashaka kuva uvuye guhangayika, ukava guhangayika mwijoro amasaha yagiye ukiruka kwibombo ugasanga bugaye gatahubabaye, ukaza gusaba amazi umubanye nakavuga ati visi bidi mu mugabo ndaguha ibikombe 2 by'amazi yo kunywa. Urumva nurose amazi yo koga nayo koza abana cyangwa nayo kurondera ifungurwa, bigatuma umutima wawe uhagarara gusumbiriza. Ariko urumva ubu umwe wari wose fisi bido ndashobora kuza isari yose ndonka amazi yo kurondera ifungurwa z'abana n'amazi yo koga, mu bintu byose nifuza byerekeye igikorwa cy'amazi. Ndishimye cyane, ni ibintu binezereye cyane. Imana ibongera umugisha ahubwo baba bijeje nyene badushikira imbere, barakeneye yuko natwe baduserukira nkatwe tukaba nk'abandi bo ngaha muri site tukaronka aya mazi tukoroherwa. Byosumbiriza nuko natwe twokorohererwa aho tutuye tuba tukaronka aya mazi kuko arafasha cyane, ari n'akarusho gusumbya nayo twahorana. Habamba ngaha muri quartier miriware yiko aya mazi yadufashije ibintu byinshi turiko turavoma kuko ngaha amazi yarakenye cyane ku buryo amazi ya Regidezo akunda gukama. Akamye rero abanyagihugu kenshi twifashisha amazi yo mu binogo avomera amarengarenga niyo twakoresha mu bintu byo guteka no kumesa.
ariko ngira ngo kuyanywa twayateka mugabo aya mazi yadufashije ibintu bikomeye kuko ubu tunywa amazi ameze neza nta muntu ahebura amazi turamesa reka uyu mugambi waje ari umugambi ngirakamaro ukomeye kweri umugambi ntawe utowushima ngaho ibintu bimeze neza amazi araboneka kuko iki gihe cyo muri aya mezi y'icihoho yakama birengeje kuko amazi ya rigidezo yabura n'ubu utembereye aha muri quartier ni hake wosanga amazi ya rigidezo nka yose amaze amezi abiri tudashobora kuyaronka aya mazi niyo aca dusahiriza muri ico kibanza caho twahora tuyaronka ubu bimeze neza ngaha kandi turabona yuko ubuzima buriko bugenda neza uwo mugambi rero uje kudufasha kandi birumvikana ko ari umugambi ushigikiye abanyagihugu kuko amazi n'ubuzima burya hopfuma habura ibindi byose mugaba amazi akaboneka kuko amazi n'urukingo rw'indwara zibiza kandi n'urukingo rw'ibintu byo kurwanya umwanda umuntu akagira isuku niyo wowe ukenye ntawe ukumenya wambaye agahuzu kameshe ariko rero tugasaba ko ari umugambi bishobora ko natwongera kubera nkuba amazi ari make aya mabombo ntadukwira abayavoma baca baba benshi bigatuma rero tudashobora gukwirwa neza umuntu yosaba ko botwongera n'irindi bomba canke nk'abiri kugira ngo urabona n'ihuriro quartier miriware n'iyi kiyange ya kabiri rero amabomba ariho ni make ariko turatonda ku mirongo tugakwiririkanya amazi akadukwira kubera ntakama amazi agumaza rero habonetse nk'irindi bomba ryosahiriza hoho vyoba vyiza kurusha nico rero umuntu yosaba kugira ngo amazi aboneka akwiye kuko muri iki gihe cici hasanzwe hari ubukene bwayo n'ubu benshi baguma banyurana kuza kuvoma hari n'abatonda ntibashikirwe bakirukanga ahandi ariko ari hamwe hoba hari nk'amabombo agwiriye yisununuye vyofasha abo baja ahandi bafata amatransport ko boca bavoma bakaca bayaronka ari benshi ngaha binyarutse hanyuma bagaheza bakabandanya bahereza abantu batarashikirwa kuko ico kiza kiramutse giteye abatararonka natwe twohava kidushikira ubwo rukingo rero gukingira bose nabo batararonka bagashikirwa kugira ngo dukwiririkanye kuko kubura amazi n'ibintu bigoye n'ibintu bibabaje n'ibintu umuntu adashobora kwiha umunyagihugu adahamvya n'uburyo busaba yuko leta yifasha kandi turabishimye cyane n'umugambi mwiza gose waje udufasha ubu tukaba tumerewe neza hera kamo ubwa mbere abanyagihugu bayavoma bosoko yuko ari beneyo nibo boyacunga ubwa mbere hanyuma leta ikanadufasha kugira ngo ivy'abanyagihugu bariko baracunga ibishigikire mw'ishirahamwe amazi wota baratera kamo abayaronkejwe ngo bayabungabunge kandi ngo uwo mugambi ntuhereye aho uzobandanya ariko ngo ayo mazi ni amazi rusangi sayo gukwegera mu mpangu z'abantu kamo notera abenegihugu bariko bararonka no mazi ubwa mbere nuko bino bikorwa bino bikoresho ano mazi zino nyubako z'amazi ni zanyu amazi ariko arashigikira mwebwe twebwe rero dushigikire leta muyabungabunge muyakoreshe neza mugire isuku ahari izo nyubako z'amazi aho usanga mwirinde kumeseraho mwirinde kogerezaho imiduga kogerezaho abana kugira ngo mwese tuyakoreshe ku neza ya twese mukingire izo nyubako ahari amasora mukingire ahari izo nyubako z'amatara mukingire ibintu byose mukoranye n'inzego zo hasi mwarabonye yuko inzego zose uhereye hejuru gushika ku nzego zo hasi bose kino gikorwa bagifashe mu bintu kandi bariko baragishira mu ngiro uyu n'umugambi ubandanya n'umugambi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Jean Major Evariste Ndayishimiye uyu mugambi rero ntuherera kuri kino kiza ca choléra gusa ahari amazi ahubwo iyo dutanze amazi turaheza tukanakigwanya kitaranaza rero uyu mugambi urabandanya ntuhagararira ngaha ahubwo turabandanya yaba ngahe Bujumbura yaba no mu bindi bice hagati mu gihugu aho choléra itaraboneka kugira ngo ahubwo ahatari amazi hashobore gushika amazi meza gutyo iki kiza ca choléra tukizitirire kitaranahashika kugira ngo twese tumererwe neza dushobore no kuja kuri vya bikorwa vy'iterambere twama duhamagarirwa ku munsi dushobore no gushika kwihangiro ry'iterambere muri rusange
aya mazi noyita ni ntabaro ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Aya mazi rero n'amazi rusangi, aya mazi si amazi yo kuja mu marobine nkuko mwabibonye aho usanga hariho abenegihugu bayafise mu mazu iwabo, ariko n'amazi rusangi abenegihugu bose baza kuvomamwo. Gushika ubu rero inzego zibijejwe ntiziratanga uburenganzira bw'uko abantu bakwega aya mazi, ahubwo aya mazi ni amazi rusangi. Uwokenera ikindi kintu cose azokibaza mu ntwaro kugira ngo bamuhe umuco. Aha ni ikiganiro kirangiriye naho utaha. Gahugu kanje keza nakunze kama kumutima